bavukanye mwumviriza mizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya kuri no genekerezo rya 29 ukwezi kw'indwi Ekleziya yibuka umweranda Marita mwene wabo na Mariya bashiki witwa Lazaro. N'ijambo ry'Imana dutegekanijwe uyu munsi rijanye n'uwo musi mukuru umweranda Marita. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ibarwa rya mbere ry'umutumwa Yohani kigabane ca 4 kuva ku murongo w'indwi gushika ku 16. Izaburi nayo idufasha kuzirikana iryo jambo ni izaburi ya 33. Hanyuma dutega amatwi inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani mu kigabane c'11 kuva ku murongo w'19 gushika kuwa 27. Ibyo dusoma mw'ibarwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Bakunzi banje, nimukundane kuko urukundo ruva ku Mana, kandi uwukundana wese yavyawe n'Imana kandi arazi Imana. Udakundana ntiyamenye Imana kuko Imana ari rukundo. Ingiki catumenyesheje urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tube bazima kubwiwe. Ingiki kigira urukundo, nuko atari twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze ikarungika umwana wayo kubiciru ku bicumuro vyacu. Bakunzi banje, ko Imana yadukunze ityo, natwe turategerezwa gukundana. Nta wigeze yihweza Imana, ariko dukundanye Imana iratugumamwo, n'urukundo rwayo rukaba rurangukiye muri twebwe. Ngiki kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikatugumamwo, nuko yaduhaye kuri mutima wayo, natwe twarihweje kandi turemeza yuko Data yarungitse umwana wiwe kuba umukiza w'isi. Uwo wese yemera yuko Yezu ari we mwana w'Imana, Imana iramugumamwo, nawe akaguma mu Mana. Natwe twaramenye kandi twaremeye urukundo Imana idufitiye rukaba muri twebwe. Imana niyo rukundo, uwuguma mu rukundo aguma mu Mana, nayo Imana ikamugumamwo. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Nzoni nahaza Umukama na ntaryo, nzomuhaya ntahengeshanya, nanje nyene nzoni nahazwa n'Umukama. Abantu bato bato nibumve bahimbarwe. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Mushire hamwe dushemeze Umukama, duhwanire guhaya izina ryiwe. Nirukira Umukama akantabara, akamara ubwoba bwose mfise. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Bane, uweza amaso Umukama arahimbarwa, ntazokwigera ateterwa. Hari umurushwa yatabaje Imana iramwumvira, imukiza amaganya yose. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Umumarayika w'Umukama yama iruhande y'abasavyi biwe akabakingira. Umviriza murabe ingene Umukama ari mwiza, hahirwa uwumuhungirako. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Nimwubaha Umukama se mwantore ziwe, umwubaha ntacakena. Haraho abatunzi bakena bagasonza, wirukira Umukama ntacizabura. Umvirize murabe ingene Umukama ari mwiza. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Yohani. Abayahudi benshi bari baje kuraba Mariya na Marita ngo babahoze urupfu rwa musaza wabo. Aho Marita yumviye ko Yezu ashitse, yaciye aja kumusanganira. Mariya nawe asigara mu nzu yicaye. Mariya rero abwira Yezu ati, Mukama, iyo haba musazanje ntiyari gupfa. Yamara rero n'ubu ndazi kwicuza gusaba Imana cose ikiguha. Yezu amubwira ati, musaza wazozuka. Marita aramwishura ati, ego ndabizi ko azozuka mwizuka ry'umunsi w'imperuka. Yezu amwishura ati, jewe ndizuka n'ubuzima. Uwunyemeye naho yoba yarapfuye azoba muzima. Vyongeye umuntu wese abaho kubwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa.
uremeye ivyo? Amwishura ati, ego Mukama, ndemeye kuri Kristo umwana w'Imana, umwe ategerezwa kuza kw'isi. Bavukanye, umweranda Marita Ekleziya yibuka uyu munsi aravugwa n'imiburiburi agashaka gatatu kose mu nkuru nziza. Ubwa mbere avugwa igihe uwo muryango wiwe wakira Yezu, umuryango wa Marita na Mariya na musaza wabo Lazaro, igihe bakira Yezu bakamuzimana. Ubugira kabiri naha twumvise muri inkuru nziza igihe musaza we Lazaro yari yapfuye. Hanyuma ubwa gatatu bazosubira bakire Yezu mu muryango iwabo, hasigaye iminsi 6 gusa kugira ngo Pasika y'Abayahudi ishike. Nuvuga Yezu ariko aregereza igihe cyo kubabara no gupfa. Igihe rero bakira Yezu mu muryango iwabo bwa mbere, Marita yaranzwe n'ubwira bw'ibikorwa kugira ngo ashobore kuzimana umukama, ashobore kumuha ivyo kurya n'ivyo kunywa. Urukundo rwiwe, rwa rukundo twumva mu gisomwa ca mbere umutumwa Yohana twigisha, yaragwerekaniye mu bikorwa, yagwerekaniye mu gusukurira abandi. Nta gitangaje rero kubona Marita aba umuvunyi w'abafise amazu yo kwakiramwo abantu, amazu y'uburaro, kuko nawe yarabaye uwakira ingenzi cane cane mu kwakira Yezu mu muryango iwabo i Betaniya. Naho Yezu umenga yaramukariye amubwira ati, Marita 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 uriko yirukanga muri vyinshi, Yezu ntiyagomba kwanka iryo shaka rya Marita ryo kugira ibikorwa, ryo kugira ubwira bwo kwakira umushitsi. Ico Yezu yashaka kwari ukumukebura kugira ngo ntarenze urugero mu myitwarariko, kandi amenye ko na mwene wabo Mariya yahisemwe ibikenewe. We yari yahisemo kuguma hafi ya Yezu, amuyagisha yongera amwumviriza. Yanse gusa ko arenze urugero mu myitwarariko. Ukurenza urugero mu myitwarariko birashobora gutuma twibagira ibintu nyamukuru dutegerezwa gushira imbere. Ariko ubwo bwira bwa Marita bwaragaragaje umutima n'igishika c'urukundo afitiye umukama. Muri inkuru nziza duhejeje kumva naho, Marita yaragaragaje ukwemera kwe kudasanzwe mu gihe yari kwararira musaza we Lazaro. Marita yagize ati, Mukama, iyo uhaba musazanje ntiyari gupfa, yamararo n'ubu ndazi ko icuza gusaba Imana cose ikiguha. Mu nyuma arahava mbere aragaragaza bidasanzwe kwemera, agira ati, ego Mukama, ndemeye kuri Kristo umwana w'Imana, umwe ategerezwa kuza kw'isi. Ayo majambo bavukanye turumva kwashusha namwe umutumwa Petero yavuga, nawe ariko agaragaza ukwemera agira ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Muri uko kwemera rero Marita yararose ico yifuza, yarumviwe. Hanyuma mwene wabo Lazaro aragarukanwa mu buzima, arasubiza ubuzima. None rero bavukanye, dusabe Marita mweranda natwe atubere mu ngoro kugira ngo twame tuba muri Kristo yatsinze urupfu, tugume muri we. Gutyo rero twame tugaragaza ukwemera kutayegayega nk'uko kwa Marita, kandi tukugaragarize mu gusukurira abavukanyi kugira ngo tuze dusangire na Marita hamwe n'abavukanyi, tuzoba twasangiye ubuzima, dusangire n'ubuzima budahera.